bakunzi ba No Repentance No Heaven TV ndabaramukije muri kumwe na Kazera Florette mu kiganiro amamaza. Ndi kumwe n'abatumire babiri munyemerere babibwire. Kamere hano. Nitwa Irambona Aimé Delphin. Nkabasanzwe ndumuririmbyi. Murakoze cyane. Delphin turakwakiriye hano muri studio za No Repentance No Heaven TV. Murakoze kunyakira. Karibu kandi. Ngarutse hano kuri uru ruhande mwe mwitwa bande? Twashimira Imana kuno. Aba sanzwe ndumuririmbyi. Yego. Ngo muri wa ndi kama twumva Bruno Mars cyane. No. Twashimira Imana. Okay. Turakwakiriye cyane Bruno muri studio zacu. Murakoze cyane. Mwatubwiye ko muri abaririmbyi sinzi muri kumwe muri babiri nkuko sinzi ko musanzwe muri crew canke musanzwe mukorana imirimo yo kuririmba. Ego turakorana imirimo yo kuririmba muri eglise. Ego. Okay. Oh, mukorera mu yihe eglise? Eglise Page. Page. Okay, mwo turangira hano. Iri quartier ubanza. Jose ibaba tashoboye na gatatu. Yabajya nzinamse. Okay. Ndibaza eko cyenda habona. Sawa, murakoze cyane. None ga mwa muri ko muradutegurira iki muri iyi minsi ya Noheli? Turafise ibidasanzwe novuga ko atari kuri Noheli cyangwa kuri Bonani. Ni hagati na hagati. Turafise veye itariki 28 z'ukwezi kwa12 kibanza cha Page. Turafise veye idasanzwe rero twashaka gutumira kugira ngo abantu baze dushima Imana kuvyo yakoze ko tuzigama mu mwaka wose uheze. Yego. Nibindi nk'ivyo umuntu wese afite uko ashima Imana afise ukuntu avyifata mu gushima kuvyo Imana yamukoreye mu buzima bwiwe. Rero niko karyo niko kanya keza ko gushima Imana muri yo veye. Yego. Murakoze cyane. None mwotubwira muri yo veye hazoba nabahe bantu babatumire nabahe bantu bazoba bahari ni mwebwe nyene cyane? Bo tuzotukura n'abandi batumire badasanzwe ariko sinabavugira hano ariko nibazobabona nibashika. Okay, nibanga. Surprise. Wow. Ama surprise araryoha cyane. Murakoze cyane. None musanzwe mukora imirimo gute? Murafise album canke mukora nka chorale yo muri eglise? Bimeze gute? Bo turafise ibikorwa tuko turakora muri uyu mwaka dushaka kuzogaragaza mu mwaka uza wa 2019. Yego. Nukuvuga bizotangura no mwaka wa 2019 turafise album tuko turategura yitwa Ndakwihaye, indirimbo yitwa album yitwa Ndakwihaye. Rero nivyo bikorwa tuko turategura muri iyo minsi. Ego. Kambaze na iyo album iyo birimo indirimbo nka zingahe? Tumaze gusohora indirimbo zibiri. Ya gatatu y'umuziki. Ama clip video ntimurayakora? Audio. Okay, ubundi iyo niyo album ya mbere muhereyeko? Okay. Tumva biraryoshe cyane. Iyo veye ndibaza ngira nzohava ndayizamo. Karibu. Sawa murakoze. None mwotubwira abantu bariko barabakurikira mwobabwira nti Delphin na Bruno baririmba gute mukabumvisha nyene erega ushaka gusanga izo ndirimbo urabona ntiziraja no hanze ushaka gusanga batarazumva mwikore mu gahogo niko babivuga hama bumvirize ukuntu bizoba bimeze muri veye. Biza biryoshe cyane gose. Ego sinovuga ngo turi bihangange mu kuririmba. Turi aba artiste ahubwo turi abadorateur turi abantu bahimbaza kuko hariho itandukaniro ry'umu artiste n'umu adorateur. Rero twe turi aba artiste nkuko abantu benshi bakunda kuvyumvira kuvyibaza. Yego. Twe turi aba adorateur turi abantu bahimbaza Imana. Ego. Ni sawa. Sitsa bra. Tabikunze. Ni muducishirize ko none. Ego. Sinzi ko mushaka ko turirimba indirimbo yacu canke oya izo zanyu zigiye kuja hanze nizo shaka ko mucishe ko kamwe naho mwogira akapande gusa. Hariho indirimbo turiko turaprepara iri mu rurimi rw'Iswahili. Mugabo
si kirenga cyane nkuko mubyumvira ndi gato gusa nta kibazo ndavuga ngo najua umehangaika sana kutafuta msaada usiupate, njoo kwa Yesu wetu atakupa amani. Nako cyenda bibona impamvu muri babiri n'amajwi yaratandukanye mubikora neza vraiment cyane kandi muzoshika kure vraiment n'Imana ibaje imbere. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kuba namwemeye kwitaba ubutumire bwacu mu kiganiro amamaza. Musanzwe mugikurikira twamamaza abadateurs abartistes b'umuziki gospel. Turabaye karibu rero n'undi munsi. Murakoze. Kandi ndizeye yuko muri iyo veye tuzoparticipa natwe tukavuga ati hari ikintu twabonye. Murakoze cyane rero, karibu kandi sinzi icyo mwogenda mubwiye abantu bakora dukurikirana, ari cyo mwoshikiriza, ari ikintu mwoshima, umwanya n'uwanyu. Turahera aha namwe mwadushikiriza. Turashimiye cyane ukuntu mwatwiyumviriye ko, turashimiye kandi ni televiziyo No Repentance No Heaven TV ukuntu idahengeshanya kugira ngo ifate mu mugongo abaririmbyi abavuga butumwa kugira ngo izina rya Yesu rishike kure mu mahanga n'ahandi. Icyambere maje kubashimira kwino vision idasanzwe, rino niyerekwa idasanzwe kugira ngo duteze imbere izina rya Yesu. Ikindi kintu ndashimiye kubwa kino kiganiro muduhaye. Yego turacyari abantu bato cyane, turabana bato ariko turabona ko hariho imbere ari heza bijanye no kuntu dushigikira n'ingene mudufata mu mugongo mu burivyi bwacu kugira ngo murebe ko twogera ahandi hantu. Turabashimiye cyane rero. Nashaka nswe kandi gutumira abantu muri oveye ni itariki 28 z'uku kwezi tuzotangura isaha 3 z'ijoro tutanguye rero mukazoza mwacere muzosanga ibibanza byamaze kuzura. Reka ndabivuga uko muzosanga ibibanza byamaze kuzura kuko abuzuye amashimwe ni benshi, abashaka gushima Imana ni benshi. Rero twese hamwe dukoranire hamwe kugira ngo dushime iyo Mana yacu. Mu majambo make no butumire budasanzwe dushaka kubatumira. Hama ibisigaye byinshi tuzobibonerayo, tuzohimbaza, tuzotazira, tuzokora byinshi. Yego ntibagiye ikintu kimwe, hazoba hariho kurya no kunwa. Wow. Ariko rero bizanye n'umufuko wawe. Rero muratumiye kandi ubugira kandi Imana ibaheza cyane. Murakoze cyane. Bruno nawe ndibaza ko musicyo mushikiriza. Yego. Cyambere kandi bashimira. Televiziyo ndayishimiye cyane. Bwa mbere nje ngaha. Amafunguro kandi gutumira abantu bo mu gisagara cya Bujumbura. Ngira nabatumira muri Paris 28 live yacu. Igisagara cya Bujumbura cyose ndagitumiye kize kirabe ingene Yesu akiza, zikirabe ingene Yesu tuko turamuhimbaza tumushimira umwami Yesu biza dukore mwaka wose. Ibenshi bagwaye, ibenshi nkajeje naragwaye mu mwaka ariko sinafuye. Nzoga ndaje ndwana mushimira kubyiza yakose kuko ubuzima bwanje. Ndabatumiye kaze. Thank you. Murakoze cyane. Nibaza ko twosoza. Yego. Abakunzi mwaye ko muradukurikirana, abakunzi ba No Repentance No Heaven TV, by'umwihariko abakunzi ba Amamaza. Ndabashimiye cyane. Mwari muri kumwe na Kazera Florette, abatumire ya Ridefa na Bruno. Turabahaye kaze no mu kindi kiganiro gikurikira. Yesu nabaho umugisha. Amen. Mwakoze cyane. Karibu. Karibu kandi.